ubwami bwo mu ijuru byumvikana yuko abatihana naho ubwo bwami buri hafi ntibazobuhonyoza nk'ikirenge. Ndakwipfurije kuba mu bazobuhonyoza nk'ikirenge. Ndakwipfurije ku bazotaha mu bwami bw'Imana. Kandi kimwe mu bintu bikomeye cyane usabwa ni ukwihana. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana yacu nidutabare muri za mvugo zawe, muri bya byiyumviro byawe, muri za ndabo zawe, muri za ngeso zawe, muri za nyifato zawe, muri bya bikorwa byawe, muri kwa kuntu umeze. Mbega ushize ku munzani usanga atabihari wokwihana. Mbega nta bintu wumva wobwira Imana ngo Mana mbabarira kuko ibi bintu ntibimeze neza imbere zawe, sinoronka ico mvuga, wiza kw'imbabazi kuko nanjye nipfuza kuzoba mu bwami bwawe, mu bwami bwo mu ijuru. Ubu bwami buvuga ngo buri hafi, nanjye ndagomba kuzobubamwo. Mbega usuzumye usanga ataco wobwira Imana. Kwa kuntu wishurana mu quartier, kwa kuntu witwara mu rupangu, kwa kuntu wigenza ku kazi, kwa kuntu wewe mbere novuga ngo abantu bose bavuga ngo uri inshobokable. Mbega by'ukuri nta kintu wokwihana ku bwami bwo mu ijuru buri hafi. Nano majambo rero bibwirwa benshi bikumva bene byo. Aha rero ukwiye kumvamo yuko wongeye guhabwa yandi mahirwe ya kabiri yo gutunganya ibidatunganye, yo kwihana. Biracashoboka ko umuntu yihana akababarirwa ibyaha, akezwa agatunganya, akemerwa n'Imana. Biracashoboka hamwe wo kwihana naho uba ubunyene ukumva yuko wigaye ku byo umaze iminsi ugenderamwo, nimba ari amajambo mabi yo kubeshera abantu cyangwa se yo kubateranya, yo gucanishamwe abantu, nimba ari ingeso z'ubushakanye cyangwa se ingeso z'ubusambanyi, nimba ari ubusuma no kurenganya abantu, n'ibindi byinshi, nzigugwanko, ubupfumu, uburozi, ubwicanyi, amashano n'ibindi byose, ugasanga ibyo byose birakuboshe. Wo kwemera ukabyihana, wo kwemera ukamenekera Imana, umutima wawe ukawugarandurira Imana, ukawereka Imana ngo Mana ehera ibintu byinyegeje mu mutima wanje byose by'ibyaha, unyeze untunganye, umbabarire. Nipfuza